mukayanzuza bifese gusa vuka abarimvye benshi bikino wasoye indirimbo kiri ku mutima uri kuratuka abo bifese waravyumbwira ahantu wumvise namututse umpe freestyle hanyene icyo ubona ngaho ivyo ubona ngaho byose ubivuge freestyle zonga sigo yanje cyane kwera kabisa abantu nje ndavyifuza cyane ahubwo mumfashe ko yenda bikora nimba je kumwana muto yanyene cyo bifata neza none gasha umva no bandiko ndaja he nifuza gukorana n'abansumba twakoranye collab na Koli kugeza n'ubu ntirasohoka kandi ubwo ico gihe ntaye musaba twarakoze indirimbo ntiyageze isohoka maraka ibisanga tugasubiramo kuri recordinga mara tukagira iki kandi narisha imbere wanashima narisha mahera kandi narisha mahera minos nerval nkicigane niga mu 12 okay hey baby wantwaye umutima hey mwana mwiza nacaguye mu majana Yo, Wagwan, it's your boy MC Brizo from Plus 257 Burundian Colors. Yeah, yini Flip G TV nkuko bisanzwe tubazanira inkuru zimwe zigiye zitandukanye ariko mutwihanganira ko twari twarazimye gato ariko twagarutse kandi ko bavuga mu gifaransa la mauvaise préparation prépare l'échec. Yeah, ubu turiteguye tumeze bien nkuko tubona tumeze fresh turi kumwe n'umuririmbyi twaje kuraba kuramutsa yitwa Linoji the best rap umuririmbyi akora umudiho wa hip hop eka nindi midiho yose avuga ko ayishoboye ariko reka tukuramutse kwanza Linoji ndabaramukije cyane umeze neza fresh yes Linoji twaje gutemberera wabyakiriye gute uno munsi mwakoze bro karibu cyane yes Linoji turakuzi kera turakuzi ko wakoze neza wakoze byinshi indirimbo nyinshi twashaka tukubaze kwanza hari kibazo bakunzi b'umuziki bamaze imisi bibaza ati mbega Linoji ko tutakimona muri Master Music baramwirukanye canke hari ibindi biri nyuma yavyo ko takimbona yo gute muhira cyane naho sinahora mbaye kubera ko indirimbo muri Master bariko barasohora ntabwo urimwo ariko ntugisohora no muri Master Music usigaye sohora handi hantu na studio mu Burundi nimiriwe gukoreramo yes ni dusubiye inyuma gato twarigeze kubona post z'abantu hariya nariya binyamakuru bavuga yuko Linoji ari muri Master Music sinzi ko baba ari amakuru n'ubundi niyo nkiri turacakorana nabo muracyakorana nabo ariko gukorera mu zindi studio ntibikuraho gukorana n'abandi nabo dusanzwe dukorana kandi kuba nta studio nimwe mbujije gukoreramo yes Linoji thanks mbega Linoji mu bisanzwe iyo uvyutse utangwa gukora iki iyo mbyutse bwa mbere mbanza kuvyuka nico cyambere mbanza gukora ubanza kuvyuka abandi ko bavuga ati baba mbyutse mbanza gusenga we nusenga mejeje kuvyuka niho nca nsenga naho wasenga utaravyuka mugana nabaje ati uvyutse utangwa gukora iki mbyutse ntangura kuvyuka nashobora kuvyuka urashobora kuba uvyutse mugabo kiryama okay kwanza twashaka kuduha akapera kujya ndirimbo yawe Rose ngo navyo ncibuka ingetwa navyo cibuka sindirimbo yawe let's go okay hey baby wantwaye umutima hey mwana mwiza nacaguye mu majana hey tarajya karitazima macumurikira nkabona nzokuguma inyuma muranibuka umunsi wacu usanga umbwira yego ku batari babizi niwe guntera gatwengo mu gukumbura kwa tujambo twizumbarira ngo tuzotuma abandi bose ndabibagira yes ya nindirimbo Roza yakoranye na Epi Day muririmbyi akomeye cyane azi kuririmba chorus neza mufatiye chorus fresh Linoji nawe araririmba rap Linoji kubera iki wowe utaririmbye R&B mu gihe Epi Day usanzwe nzi nk'umwana ni beast uri umuraperi mugabo hariho n'abaraperi bakora iyo style jewe ariko niki wobahanura abantu abaraperi bakora iyo style itari mwese akoreca yumvamwo bro yes Linoji avuka he mu Burundi avuka mu Burundi ntariya ntara ya Kayanza intara ya Kayanza wibuke ko tubukanye ko na Bifesi yavuka mu ntara ya Kayanza mbega Bifesi kwereka tutarakubona na Bifesi mu Kayanza zo Bifesi gusa avuka abarimvye benshi Bifesi asanzwe avuka mu Kayanza n'umuraperi n'akaronda guhaye n'umuraperi asanzwe avuka mu Kayanza twashaka kumenya mbe kubera iki atabucuti buri hagati ya Bifesi na Linoji gute atabucuti bwa ntaco turabona gikorwa gisha canke igikorwa cyo bahuza hagati ya Linoji na Bifesi kwazo utarahura
ntisigura ko tutari inshuti cyangwa tutari turetse naho tuba turi inshuti cyangwa imbwabo guhura navyo n'ibindi bintu bipangwa ko hageze ubu tutarahura rero atagikorwa kiraduhuza nubwo ko umwanya wabyo nturagera. Dusuye inyuma igihe Bface asohora ibiri ku mutima bitanu hariho ahantu Vese yavuze ati reka mvuge bwa budogo bumwe bwigera bukiri buto buto bumwe butoboye munsi no hejuru nk'ikinene hanze kuvuga ariko ico gihe byaravugwa yuko ariko avuga abaraperi bakiri batoya abaraperi bataraduga yaravuze izina ariko wewe ndacavuga ariko wewe ucuragerageza kumwishura Chese namwishuye waramwishuye mu kiri ku mutima waramwishuye kiri ku mutima indirimbo yiwawe ushaka kugire akapera gatoya uza guca tumva ko oya wavuze Bface kiri ku mutima yiwanje ni ya Bface iwanje niyo yatanguye gusohoka iyo yasohotse inyuma yiwanje natanguye kuyisohora kubera iki nawe wasohoye indirimbo kiri ku mutima uri kuratuka abo Bface warabyumbwira ahantu wumvise namututse tutarinze kuja kure cyangwa ngo duharire ko naje kukubaza wewe ntiwaje kumbaza oya none wewe ko ariko ushaka kunda umbaza je sinkubaze ushaka kumbaza amakosa oya se amakosa ni ibintu twatohoje twagiye ahantu twicara turabitohoza mugabo mu gihe tutabironkeye inyishu nta kibazo ntaco bitwaye Linoji indirimbo yawe twumvise indirimbo shasha yitwa Rose wakoranye na Epidem ni indirimbo wakoreye muri Agape Record kwa Clovis Pro ariko tukaba tuzi yuko ni Linoji yarasanzwe akorera indirimbo kwa muri Master Music kwa Masterland mbega aho bahabaye kugira ngo uhindure studio uje hariya na ojenja gutangura gukora umuziki imbere sinye kontra n'umuntu kanaka ngo nzonda ko indirimbo ngo cyangwa ngo sinye kontra n'ubuzima bwanje ngo indirimbo zanjye zizokorerwa hariya canke hariya yes nubaho musuze ziri mu Burundi nta studio nimwe mbujije gukoreramwo mu gihe vyo byamvuye ko nkabishaka nta nimwe mbujije gukoreramo nta nimwe ubujije gukoreramo mugabo turabona yuko hari ikintu cyahindutse kuri Linoji mu gihe avavanuye neza na Master Music twavavanuye gute bro sindagutahura none zambere nakoza ntarakorerayo nazikoreye arizo nakoze ntarakorerayo reka rero tukubaze nubahe bucuti wari ufitanye na Master Music nabavyeyi ni muhira nabavyeyi baraguhevye baragutaye bavuze ati ngo yuko Master Music ni nk'abavyeyi rero abavyeyi iyo bafise umwana bareze kubera harya bareze abana benshi gose mu muziki w'u Burundi afise umwana bareze bakabona nawo uwo mwana ariko arakora aja no mu zindi nzira arondera ivyiza nibaza ko bitubabera bibi ahubwo bararyoherwa yes uremeza ko umuraperi ahari hose ameze nk'umusirikare ahari hose abari gado abari ready gukora freestyle twashaka umpe freestyle ahanyene icyo ubona ngaho ibyo ubona ngaho byose ubivuge freestyle zo ngaho siguranje cyane kubera sese nkunda kurimba amakosa imbere y'abantu basi ubu tuvuze ngo tumbe freestyle zo ngaho ego twabishobora sanga two turimba ibintu bitari gasanga bari kuvuga ibintu kubera ko bikuza mwawe nyene freestyle yo ngaho sindayikunda kabisa yes vuga basi ko tugire freestyle basi ubona wowe ikurimwo basi vuga ati jewe oya bari kunsaba izo ndirimbo freestyle mfise mu mutwe ni nyinshi eko bama badutega imitego batwereka inzira za kure ntitugereyo vuba baryoherwa tamwe mwiteko nabo bafise izabo batudugiriza ibiyo guma uzeye ko natwe bigiye kuba batuboneye n'izacu turi imbere bari inyuma bigiye guhinduka cyane vuba ntibazi natwe ko twamaze kumenya igituma ntibabona ntiberekwa twateye imbere bayibuze ko nkangwira ikona nimugumye twarabamenye twaramaze kubumva turacabona mugamu ushaka kuduhamba bifuza everyday kila night na usiku beniki mufise ko mbona muri nk'utujuju twamadutuka na buri musatacho dupfa ngo Jendi King uri king madafa sorry yes areka jambo numvise mwereje ko uri king ushatse kuvuga nde oya ni freestyle mbivuga ati ivuga ukuntu ivuga ati bama badutega imitego bakatwereka inzira za kure kugira ntitugereyo vuba
umva bagiye gwatame mwiteko nabo bafise izabo kugira baze batudugiriza ibiyo. Yes, muririmbyi Rinoji turakuzi ko ufise indirimbo wari wakoranye na Snokey. Snokey ni guhe bucuti mufitani namwe na Snokey? Snokey ni grand frère. Mfata nka mukuru wanje. Yego. Umufata nka mukuru wa Rinoji we wifata nka Snokey? Nifata nka Snokey guteka na Snokey. Kubera ko ari grand frère umurabira kura urafise mukuru wawe wewe. Ndabufise. Mwambara cyo kimwe mugenda cyo kimwe ibintu byose cyo kimwe. Tombara kumwe. Mukora akazi kamwe. Aya bishoboka rero. Tubabe ba grand frère bawe. Nibo ndiko ndavuga nk'aba Sabi ba Fizo n'abandi benshi ba Natasha twashaka kumenya ni ryari tuzoronka collabo iri izohuza hagati y'umwe mu baririmbyi canke collabo izohuza Rinoji n'umwe mu baririmbyi. Mushigike none murabe ko nabikora nejo no yikora. Saba support rero kugira ngo kabisa je ndavyifuza cyane ahubwo mumfashe ko yenda bikora. Nimba je kumwana muto yanyene cyo bifata neza. None gashamva no ndiko ndaja he nifuza ko n'abansumba. Nimba mona ndabikwiye mumfashe ndabikore niwo yindihira kuri noshima. Yes, abakunzi ba Flip GTV nibaze ko muri ko murabona ikiganiro cacu muko muragira ama big ups and Rinoji nibihe bisanga bitatu yoba yahuye navyo atazigera yibagira mu buzima. Nawe nibisanga byinshi rwose jewe. Tubwire bitatu muri ivyo. Mu muziki. Yego. Bon. Igisanga kimwe cyamfashe cyankuze ku mutima cyane. 2018 tugitangura nyene kubijamo cyane. Nasabye collabo umuririmbyi umuproducteur. Yaza ko ari ngombwa ko nomuvuga kubera ko ni yoba Domai. Oya, Domai twarakoranye. Yari Koli the Magic namusabye collabo. Yes. Cyo gihe. Ariko ntaceka tubyihoze. Birebire cya kabiri. Sina iyo collabo sinayisabye ngo ntibe. Twarayikoze hama iranka nuno musi ntirasohoka ibatse gwa 2018 twakoranye collabo na Koli. Kugeza n'ubu ntirasohoka kandi gwe cyo gihe ntayi musaba twarakoze indirimbo ntiyageze isohoka. Maraka ibisanga tugasubiramo ku recordinga. Mara tukagira iki kandi narisha imbere. Wanashima narisha mahera kandi narisha mahera Minos Nerval nkicigane niga mu 12 na rimwe mengo na kabiri. Narisha mahera Nerval igice cyose cyanja kuri hamwe umuziki. Cyo cyambabaje cyane ndavuga ati kwaje na mufana wa Koli cyane namukunda gose nakunda ukuntu yaririmba. Arasubiyeyo umusaba mahera yawe arayagusubira. Ale sinari mfise. Nta resi wari ufise. Bazi gutuma nasabye resi mbe cyo gihe. Kubera ko nizeye neza ko ibintu bizogenda fresh kubera ko twara abagenzi twara manager. Kandi namumva nyenda nagiye mvuga ati I'm gonna do something with Koli the Magic. Kace ndiha imbere rero nta nivyarese. Icyo ni gisanga cya mbere nasabye bitatu. Bisanga ni byinshi bro sinashobora kubisubiramo ni byinshi gose. Twaraja kuririmba kera tugitangura kuja mu busani. Twaja kuririmba kera waririmbye uvuye kurimbuka tugenda kwicara mu ntebe zazindi zimwe z'abafana ziba ziri hajya kaca urara hariyo wicaye kwara wicaye ho uri kurasinzira muri kumwe n'abafana nyene bakora gufana kare byose byari ibintu bibabaje cyane nta ntibaguhembye waririmbye mahera yawe bayakuriye shura no mu bafana hanze mu mbeho bazi imbeho y'ijoro yatari. Yes, ni Rinoji usanzwe ukora mudiho wa hip hop mudiho kandi urakora neza kandi bigashimwa. Ni Rinoji bivugwa yuko ari we yigishije umuziki watwita ni Dr. Oreg Delege General. Byo bari byo. Amigishije umuziki gute? Wamigishije gukora style ya hip hop. Oya. Barakubesha kabisa umuntu yo kubwiye sivyo. Biranavugwa yuko yigeze kuba umudansere wawe sinzi ko byo bari byo. Yari umudansere wanje yari we yatamje gusa mu ndirimbo yiwanje. Indirimbo iya. Yari yitwa Rap King. Yego. Rinoji rafso msokana. Tusokana ni kuvuga. Ni kuvuga umukobwa mukundana. Tusohoka beshi dukundana ntabo twabana. Uwo muri mu rukundo basi. Mu rukundo? Oya. Nta office. Aho uvuga ati ndashaka Rinoji nkamuha nimero yo bahema nibahe kure twiganira.
ikindi kibazo gira kabiri Linoji nabahe baraperi batatu wovuga ati wemera kurusha abandi bose kwisi mu Burundi abakora bose je ndabemera je sino mu hypocrite bro abakora bose benshi bariko barakora kandi ni benshi bariko barakora bose ndamwemera kandi ndamubwira rero batatu ba mbere ntabahari ahubwo nkubwira batatu mubone yemera ushaka nkubwira batatu mbwira ati mbwira batatu muri benshi wemera mbwira batatu muri benshi wemera abaraperi cyane Natif Ovado Ovado n'umugwi Ovado n'umugwi ni rimwe Natif Ovado kavuga mu bo munzi kubera abonzi mutemera abo ni benshi abo nemera mutazi ni benshi hariho Natif novuga bishara kuri Natif Ovado Pim n'abandi benshi cyane gose n'abasabye batatu bahetse akajambo kamwe kuri Bface courage bro yes reka tuvuge tuti big up sana kwa kunzi ba Flip G abantu mwadukurikiranye neza ni televiziyo yanyu ni TV yanyu turiko turakora neza kugira ngo turabe ko twoteza imbere umuziki wacu umuziki w'u Burundi tukwibutsa yuko ubu twaje tumeze neza tumeze fresh tugiye kubazanira ibindi biganiro bishasha ibindi biganiro bigiye bikaze memeswe neza vyumutse bien ndakwibutsa ko wogira subscribe ngaho munsi like na comment kuri televiziyo yanyu Flip G TV bro akajambo kamwe kuri Flip G kugira ngo Mwandaye mugira courage bro mufasha abandi bantu ababakeneye ni benshi abagikeneye ubufasha ni benshi mu gihugu gusumbya ababuronse yes nkuko nabikubwiye kuva nkitanguye la mauvaise préparation préparer l'échec reka tugire ati ciao tuzosubira ikindi gihe Mwandaye mukurikirana ibiganiro byacu kuri Flip G TV